kazi kanje ka misi yose n'umunyigisha w'icyongereza n'igiswahili. Yego. Best Friends Family yavuye he, byaje gute? Best Friends Family yatanguye ntanguza igikorwa ndumwe cy'urukundo, nkaza gufata nk'igitoke nataritse akimanyagura mu mahando amankaza ndaja ku muryango umwe fise agapapuro nashize mu giseke kirimo iryo hando, agapapuro kanditse ko ngo uhoraho aze yamabatwenza ibihe byose. Hama muri iyo mihwi, muri izo mbombo, muri twe tuntu ngendana hafukamwo umuryango munini wagutse, maze kubona amaze kuboneka abantu benshi beza, navuga ati aba bantu no bahuza bakamenyana mu butandukane bwo kumenya agenda bazi, ndabona bawo umuryango udasanzwe. Ego ariwo na cyenita Blessed Friend Family. Blessed Friend Family yatanguye ryari? Yatanguye mu kwezi kwa gatandatu mu 2016 mwezi. Yego. Ikorera mu ntara zingahe mu Burundi? Ikorera mu ntara zose z'igihugu. Murumva ko ari ibikorwa by'urukundo, kandi ibikorwa by'urukundo nta barriere bifise, hamwe no mu bihugu bimwe byo mu yandi makontinent. Yego. Iyi ni televiziyo ku Gasaka Web TV muri ko murakorana cyangwa muri ko muravugana, no kuvuga ni televiziyo ivugira abatishoboye, iri mu bikurikirane by'ibinyamakuru byitaho bantaho nikora. Murabona ko dushangije igikorwa. Yego cyane. Ni televiziyo irabwa kandi cyangwa ikoreshwa cyane n'abantu bari muri diaspora ndundi, bari hanze y'igihugu, muri Amerika, Australia, Canada no mu Burayi. Ni iki uhamagarira nk'umuntu yifuza kuza muri uyu muryango? Uyu muryango kugira ngo umuntu awuzemwo umbajije ikibazo cyiza. Ubwa mbere ho kwera ko ari umuryango ufatiye ku rukundo, ategereza kuba uwo muntu afise inyota n'inzara zo kugaragariza urukundo abandi. Muri uwo muryango kugira ngo wuzemwo uza ufise igishika n'umwete n'ishaka zo kunezereza abandi. Bikaba twebwe twubakiye n'atari umuryango ufatiye ku idini, hari ijambo rya Bibiliya duhagaze ko riri mu gitabo cy'imigani mu gice cya 11 ku murongo wa 25, avuga ngo umutima uvomera abandi uzovomerwa nawe, ngo kandi umutima utanga uzototahara. Urumva uvomera abandi nawe aravomerwa. Umutima witeze kunezereza abandi nawe uranezerezwa. Muri Blessed Friend Family rero nta muntu n'umwe yoza yiteze kunezereza abandi ngo agire deception, ariko uje yiteze kunezerezwa gusa, ubu arashobora kubihomberamo, ariko ubuvomeye abandi avomerwa nawe. Yego. Murakora ibikorwa vy'impuhwe cyane gose. Notanga uburorero bunoroshe, turamaze kuja mu ntara y'Imuyinga kugendera abatama n'abatamakazi bageze mu zabukuru, mu kwifatanya nabo turashiriye impuzu n'ibiribwa bimwe bimwe, mbere tukanabavomera n'amazi iyo bibaye ngombwa kuri bamwe badashoboye kuvoma. Mugatumba kuri bamwe birukanwa n'imvura, barashoboye kwegeranya imyuzurira, barashoboye kwegeranya ibifungurwa bivuye mu nyene mu ba Blessed Friend Family n'impuzu, turashira bigenda neza. N'abandi rero dufasha mbere banashaka no muri twebwe nyene mu muryango wa Blessed Friend Family, ubuze turifatanya nawe, unezerewe turifatanya nawe. Mbere mu bihe vyiza na bibi tuba turi kumwe nawe kugira ngo twifatanye n'uwo muvukana. Mu kwakira abantu muri Blessed Friend Family, mwisunga iki ku bijanye n'imyaka? Nta myaka dufatira ko, nta bwoko, nta gitsina, nta ntara, nta dini. Twebwe muri ubwo butandukane bwacu gusa twubakiye ku bikorwa by'urukundo. Ushoboye kuza afise ishaka ryo kunezereza abandi, wabahawe ikaze. Ubu nanje munyakira two kwakira cyane gose kabisa, kaze cyane gose, kafise umutima wo kunezereza abandi. Turanasaba akigoro umuntu yinjiye mushasha k'ibihumbi 10, twene tuyita novuga ngo inscription, ariko nta kigoro kuko kugira ngo tumenye yuko uwo muntu aje aza agaciro k'umuryango. Nabundi hari abo twabona kare bazana n'ikivunga cyo kubona twakoze ibikorwa byiza, gatabuka twakire bakabivamo cyangwa kwinjira uko bashatse, ariko ubu turasaba kigoro
hariho n'agakontribution kubera ko harimo abantu bagira imanza zitandukanye turasaba umuntu ku kwezi iyo bishobotse agatanga inoti ya 2 kuko abarundi barabivuze ngo isorosoro rigura iyo rije iyo noti ya 2 iyo uyitanze ubuterereye abazogira imanza muri uko kwezi bose yego abariko bakurikira televiziyo ku Gasaka Web TV murumva nanje ko mboneyeho kwinjira muri Blessed Friend Family. Kaze cyane gose turabana Papa Mbombo umbaye wanyu kaze cyane tuca tugiraho tugwana ko Kambombo kugira ngo menye iyi zina ryavuye nari kugwatubira ariko kubera ko utaranyereka umusheri sinoka ngo ujye umufise cyangwa nawe uraro ndamufise uramutubwira ati rero ari abantu bakwiteganya bishika biteze kukubera kugunezereza nk'uko utwo tuntu dusoza yego hanyuma nabonye muri abantu benshi nabaharuye burya kwaje kwa plan abaharuye insanga murarenga 80 intara zose taserukiye intara zose zaserukiwe ariko naho zaserukiwe ntabwo turi twese twashitse ngaha kuko turi benshi cyane rwose mbere turarenga oya igitigiri ntacyo nashobora kumenya ariko abo tuzi dushobora kuba duhurira mu bikorwa kenshi ntibari munsi y'abantu amajana ane abo n'abashobora kuba bazi nawe ubundi abifatanya natwe batararonka WhatsApp kuko aricyo kiduhuza cyane sinumva ngo ni group WhatsApp ariko kubera WhatsApp yohereza abantu communication ni ishobora kutworohereza gukoranya no konforma ibikorwa tuba dufise sino mu gihugu cyose no mu bihugu byinshi yego hanyuma nabonye ari ibintu biryoheye amaso biryoshye cyane ubu mutegekanya kuzohurira hehe dutegekanya kuzohurira mu gisagara cya Bujumbura kuko niho jewe ubwanyu sanzwe nimba bisigura ko ari naho hari benshi kandi iyo turinze kuja mu zindi ntara bisaba uburyo bwinshi hariho n'abari bifuza kuba bohashika ariko uburyo bwoba bwababera inzitizi ariko rero tuvayindi tuzagirira Bujumbura kuko turagira n'ivyo abamenyekoni icyo gihe tuzaca duhana n'utuganuke tw'abamenyekoni twatorana yego akabazo nashobora kutugira itariki ntituyizi neza kubera ko dushaka ariko tugereranya ko ari mu bihe bya bonane ko dushaka kuzokwifurizanya ubunani umwaka mushasha hanyuma ngira ndakwisabira ikintu kimwe kandi mukinyemerere imbere ya kamera Lionel nawe arabyumva ugende udushikire ujya mugwi wose wa Blessed Friends Family bose bagire subscribe kuri televiziyo ku Gasaka Web TV sawa cyane kweli icyo turakibemereye kuko turangwa n'umutima w'urukundo ntitwofyaka kandi naje ubwanyu sanze mfise channel yitwa Papa Mbombo namwe icyo tizanyu muzibwire azakira amakoko cyane murakoze cyane okay ni kuvuga televiziyo ku Gasaka Web TV yiyemeje gukurikirana ibikorwa byose bya Blessed Friends Family aho muzoba muri hose ku butaka bw'u Burundi n'inyuma y'igihugu mena turabashimiye cyane natwe ko twize icari cyo guhezagira turabifurije yuko Imana yohezagira ibikorwa byanyu mushishikare kuronka imigisha itandukanye hejuru hasi Yesu abahezagira namwe abahezagira bakunzi ba televiziyo ku Gasaka Web TV turangirije ikiyago n'uyu nyakubahwa Papa Mbombo arusanzwe arongoye Blessed Friends Family mu gihugu cy'u Burundi tubashimira ku kanya mugihaye murakoze cyane natwe turabashimiye kuba mwatwiyumviriyeho mukanifatanya natwe kandi turanabakiriye muri uwo muryango muze mudufashe kubiba umutima w'urukundo amina mukore subscribe mukore share musangize ibiganiro byacu inshuti n'abagenzi turabashimiye isaha ni yayindi umunota ni wa wundi amasegonda ni yayandi ciao shalom